Mu kirundi c'abarundi umumana canke umusongore Patrice Ntafatiro ndi n'iteka ntangere ryo kuguha ikaze nguze twizerane twizanye ikirundi c'abarundi. Iki cigwa ni c'icumi na rimwe kikaba kibaye ica kane c'imigenzo mu ntambuko y'urupfu. Uno musi twiga umuco kama n'imigirwa y'ugusandaba k'umwami. Intambuko y'icumi na kabiri urupfu n'ifubwa ry'umwami. Isemo ya mbere intangamarara. Itegereze neza ya mbere. Nagira nkumenyeshe ko natanguye giturumbuka ibiganiro vy'imigenzo kubera umwubahwa Petero Nkurunziza yasandavye. Uwo mwubahwa sinzomunuma kuko nijeje imico kama y'Uburundi yashira imbere. Noguha akarorero kamwe ka ninde yo mu gihe tagiheta umwami n'abagabo yayiteje imbere mwe ntasubirwamwo. Yarahaye agashahara abakinyi ba ninde abuhirira aho bakorera hashemeye. Yamara intwaro uwo mwubahwa yasubiriye zozo zashaka ninde yo mu giheta ifutwe ahubwo yungururizwa ibururi. Vyari vyakunze iyo abanyabururi bonyene batabona ko bibataye igati. Niho Rarijo n'iyinzi yashize mu majwi aya majambo ya Patrice Ntafatiro ashimagiza ko giheta aragaheta aho yavyina ati: Ninde ndundi ninde wunduzi yakundiye. Itegeze neza ya kabiri. Mu buronzi bwanje abami batanze mu buryo bune. Ubwa mbere hari Mutaga wa kabiri Senyamwiza Mutamo yaramutswe Uburundi mu 1680 gushika mu 1700. Yahwere yavuye ku rugamba acasubirizwa na mukuru we acatwara yitwa Mwambutsa wa kabiri Nyarushamba ndaruzaniye. Ubwa kabiri hariho Mutaga wa kabiri Mbikije yaramukijwe Uburundi kuva mu 1908 gushika 1915. Yagandagujwe n'umwamikazi riri ku mutima kuwa 30 Munyonyo 1915. Uwo munyakaramakazi w'umugome riri ku mutima akaza guhenda umwana wiwe Bangura ngo aje gutirimutsa umwamikazi wa Mbikije. Uruwundi akamwica hanyuma umwami bakamuhohosha kuko yakomerekejwe na Ndugumwe. Igihano cari ku mutima kwabaye kumuca umutwe. Ubwa gatatu abami ba Mwambutsa bicwa n'ugwakarago. Hageze gutanga baca bigira ku mbibe z'Uburundi ntibapfe bagarutse mu Burundi. Nico gituma hari habaganwa babibe. Na Mwambutsa bangira icenge yaciye yigira mu Busuwise ararahira kuzogarukanwa mu Burundi. Naho Abadagi babajije Mwezi Gisaba aho Burundi bugera yanse kuvuga kubuha ari mu Burundi kuko Abadagi baca babwegeka ku Burundi. Maze gutyo abo ba Mwambutsa babayo bakaba bagarukanwe mu Burundi kandi kizira. Ubwa kane abandi bami bose basigaye nukuvuga Ntare, Mwezi na Mutaga barihubuki. Nukuvuga ko banywa uburozi bagaca batanga. Abo banyuma nibo bavugwa muri kino kiganiro. Isemo ya kabiri itorwa ry'umwamikazi w'Inkurwakazi. Muri Eklezia Gatolika hama hariho abapatiri batatu bareze ijisho umusenyeri kwapfa canke ngo apasure hanyuma papa akuremwo umwe. Uwa mbere ni Dinyisimus nita mu Kirundi agakura. Uwa kabiri ni Dinyus nita mu Kirundi ubikwiye. Uwa gatatu ni Dinyoro nita mu Kirundi nta kundi. Ni jewe umuronzi mu Kirundi c'abarundi ndabisa ayo mazina mu Kirundi kandi ntagire uwo tubipfa. Nayatoye naho barazonsabira ku Mana impangaze bizoba bimaze. Abazungu ntibokanga abarundi kuko ni bwabi vyaraba. Hari abamikazi batatu batorwa n'umushikirangoma, abapfumu, abahanuzi be na kiranga kiranga Imana. Mu kubatora babanza gusenga ngo barongorwe n'Imana. Ivya Eklezia Gatolika ndabibwiwe noshima. Batora abamikazi batatu kuko vyarashika ko umwamikazi w'Inkurwakazi aguma vyara abakobwa nabo batari bowe basamuragwa. Vyaranashika kandi ko bavyarira icarimwe abahungu naho Mwezi Gisabo yivye ubwami ndivyariye umwami yitwa Ndivyariye. Ivyo nivyo kuko umwami ntiyagira gahonzi nawe Gisabo yari afise akajisho. Amanyanga asa yubu. Isemo ya gatatu umwami yavutse. Umwamikazi w'Inkurwakazi avyaye umuhungu bamupfumbatisha imbuto z'ubwami impundu zikayaga ko umwami yavutse. Umwami se yakatangura kwitegura ira gutanga.
kiretse Mutaga Mbikije, Samuragwa ntiyabonana na se. Mwezi Gisabo yabigize kuko mu bamikazi hari hadutse ingeso y'ubuhumbu. Hari n'igihe umwamikazi w'inkundwakazi yahumbana n'abandi, umwami bakamwegeka ko Samuragwa. Niko vyari kuririka umutima. Nawe Mutaga Mbikije ari bubizirentu. Ko batabonana, umwana yahonyura mw'ifu ry'uburo riri mu giseke. Kugira ifu ntirishwanyagurike, baca basuka amavuta ameze buzi muri ayo makanda. Iryo kanda ry'ikirenge rikumuko. Nuko umwami yashobora kugera ikirenge mu c'umuhungu. Ahandi barakanda uruburo umwana agahonyuramwo. Muri ayo makanda bagasukamwo umusenyi. Igikanda ucumye bagahungura wa musenyi bakajana ibiseke ibwami. Ibirenge binganye umwami yaca yitegurira gutanga. Gutanga ni impinyanyuro y'imfunyo mvinyuma y'amajambo mperekeranwa gutanga igihugu canke gutanga ingoma. Vyavuga gupfa kubisanzwe canke guhunga igihugu ubutakigaruka kuri ba Mwambutsa. Isemo ya gatatu, itanga ry'umwami. Umwami yiha ubuki nako yahabwa ubuki ku munsi mukuru wa Marindwi. Uribuka ingene navuze bategura uburi ku mviro. Umwami ntiyamenye umunsi mukuru anywera ku buki, mugabo ntiyarenze iyo ndwi. Baranywa, bakarya, bagatamba, bagatarika. Hanyuma umwami rwamushitse bakamushirira uburozi mu munimba anyweramwo wenyene. Anyoye ubwo burozi yacaja kwibaka ntavyuke. Naho bavuga ko umwami asinziriye, kandi gusinzira bigasigura gupfa. Mu gitondo ca kare kiranga Imana agiye kuraba agasanga kaciye, yaca amenyesha ikirimba ko umwami yatanze. Baca barondera umuntu akwira igihugu cose amenyesha iryo bara. Ntiyagaruka ibwami. Yasangukira ku nzira kuko ntawamuhindya canke indaro. Ibwami baba bateguye imisore y'abanyange. Baca batunganya umwami mu kumwoza, mu kumusiga amavuta, bakamutekera mu rushato rw'imfizi y'agahiza. Bamworose ivyatsi vy'ivyunyunyu. Ari intare yatanze, bashira ahatumbereye umutwe agashato k'urusato rw'inka y'urubere canke agashato k'intare. Abaye mwezi naho bashirako agashato k'ingwe y'umufyiri, panthère noire mu gifaransa, canke agashato k'inka y'igicucu. Abaye Mutaga bashirako agashato k'imparage canke agashato k'inka y'igisera, bagatumbereza harya hari igisera nyene. Isemo ya kane, ugufuba umwami. Abanyange ntibateba baca batwara umwami yashingurwa nako iyo aja koswa. Babaha inka zose z'urugo umwami atangiyemwo. Ari nkeya barabongera izindi nyinshi bazoha abiru. Barabahana n'inka zikamwa. Kubera ata mwanya ngira ndasimva ivy'abanyange bakorera mu nzira. Bamushikana mu coto, aho bamwosera mu kibira, ariho ku Nganzi Muganza. Uno musi mu 2020 ni muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Abiru n'umuryango abagabo batabonana na rimwe n'umwami ari muzima. Bacana musa gacanwa gake gake bakifashisha ibiti bifumbuta ku mwotsi, bongerako ivyatsi bimuga neza. Uwo mwotsi niwo wirukana isazi n'akamoto kabi ukongera ukoka umwami. Naho bavuga ngo umwami arosa ntiyotswa. Baguma bacanye bahindukiza umwami nka kurya bahindukiza ikindi canke bahindukiza shawarma. Kubisanzwe umwami baramwotsa akamera bwa muranzi. Nico gituma atabora. Yarumagana akaba igiti akaguma suko yasa. Amazi n'amaraso yiwe yatonyagira mu rwato rw'amata. Uko kuntu yuma ni bimwe vyitwa mu gifaransa momification. Leonidas yasaba umutima avuga ko Ntare Rushatsi Cambarantama na Ntare Rugamba boswe, nukuvuga ko bafubwe ku mutumba Mfunda. Mwezi Gisabo nawe yoswa ku mutumba Remera. Kirima yoswa ku mutumba Nyakibari. Mutaga wa kabiri Senyamwiza Mutamo na Mutaga wa gatatu Sebitungwa boswa ku mutumba Mutana. Abakoroni n'abanyagiputa ntaco badusumbije. Ico tubasumbije ni kimwe gusa. Tubasumbya inyanka Burundi utayobewe,
zafadikanije n'abakoroni b'ababirigi bivye bongera bahumanya ivyo biziga vyumiriye hejuru. Karundura yabaye leta ya Micombero yishe umwami wa nyuma, itatagura ibigabiro vy'abami, ihumanya intatemwa z'abami bacu. Iyo bitabuko abenegihugu n'amakungu baba baza gutangarira abo bami babumire mu ntara ya Kayanza muri komine Muruta. Haraho mpora nibaza ngahererwa icaca mu mutwe wa Micombero afata imigambi yo gusambagura asanzaza kahise ku Burundi. Ngira ndaguha akarorero kugira ubitegere neza. Uno musi umwubahwa Petero Nkurunziza yatanze. Ibaze rero uwo musubira agahera gutatagura irya ngoro yo kwa Ntare Rushatsi, akamenagura ivyibutso vya Rwagasore, agahumanya harya haryamye Ndadaye. Vyibaze nawe. Icishe Runyota, irya ngwano ya Runyota, nuko atashaka ko ababirigi bahumanya inganzo z'u Burundi. Abiru nabo baca batangura guhamba abumira aribo bami bari bagisa uko basa. Ntare Rushatsi Cambarantama gushika mu 1920 umuntu ashaka kugenda akamubona gutya. Naho tuvuga ko Mwezi Gisabo ahambwa hanaka, Cambarantama ahambwa hanaka, ahandi hoho tuba tuja kubaraba amaso mu yandi. Nico gituma nama mvuga ko ababirigi bazori ibintu vyinshi ku Burundi. Ari naco gituma kugira ngo ntibabirihe baca basya batambaye mu guhungabanya Burundi. Isemo ya gatandatu, isato yava mu mwami ari mu nganzo. Navuze ko abanyange bajana ikiziga c'umwami muri komine Muruta y'ubu ahitwa ku Nganzo, imuganzo haherereye mu Rwanda. Basanga abiru bubatse ikigwa bamushirako gihengamye. Kwaba ari kugira ngo amazi n'amaraso y'umwami amime atembera mu Rwanza amahero rimwe amata. Guzuye bacuranurira mu ntango. Ayo mata, amaraso n'amazi vyarabora hakazamwo inyo. Abarundi bemera ko izo nyo zavamwo ikinyo kininiya naco kigahava kivamwo isato. Babonye iyo sato baca bayireka ikigira. Iyo sato aba ari umwami. Nico gituma ata muntu numwe uzi mu Burundi azokubwira ko yamizwe n'isato. Nico gituma ata Murundi numwe yica isato. Uribuka Ntare Rushatsi Cambarantama yimikwa hari inkoma yavugije ingoma. Umwami apfuye asubira kuba isato, nayo ni sato. Iyumvire nawe, imbere yuko umwami abaho tuba dufise inkoma. Umwami akabaho ahwereye akazohava vamwo isato. Ikindi womenya nuko abiru ari izina rigobotowe mu rivuga kwira. Ku ni nyitangizo rukozi, ir itsitso ry'irivuga kwira canke kwirabura, a agasozo cy'igikenurwa kiri mu itsitso. Abiru barirura umwami. Muri vuga kwirura harimo ingobotozo urwahukanya ihakana igikorwa kiri muri vuga kwira. Nukuvuga ko kwirura ari ukubuza ikintu kwirabura. Kwirura nugusubiza kanovera inzoga. Abiru rero basubiza umwami ubuzima bundi yabuze mu gupfa. Naho bamugira uko agahava akavamwo isato, nayo bukebuke ikazohava ivamwo umuntu. Isemo y'indwi, inganzo. Leonidas yasohoye umutima avuga ko inganzo imwe ingana ni kwadarato y'imetero 50 kuri 50. Niho haba ico cotezo, ukuvuga aho bosa umwami. Hanyuma ikaciba kandi n'uruhafu umwami. Umwami yarumiranye baca bamwubakira ingoro itava. Ntaco yaba kubera ubukanye buranga aho hantu. Muri komine Muruta harakanye gose. Bakamurekerayo rimwe na rimwe abiru baraja kumuramutsa. Baba bagiye kuraba ko batosubira kumwosa ngo aguma ameze neza. Abami bumiranye bari bakiriho aho abadagi baza mu Burundi. Nari nabivuze. Aho abadagi baza mu Burundi Ntare Rushatsi Cambarantama umuntu yaragenda akamuraba. Nta na kimwe abadagi bagize abami bacu. N'ababirigi bafashijwe n'inyanka Burundi babahumanije. Nico gituma abiru baciye bafata umugambi wo guhamba abami. Abami b'u Burundi batangiye guhambwa kuva mu 1926. Ikintu womenya neza ni iki:
komine ya Muruta na cane cane ku Nganzo, ni ukuvuga mu Cotezo aho bose umwami, bwari bwo buhungiro bw'abagowe. Umwami, umuganwa, umutwara kurenganije, mbere na sentare iguciriye urwangondagonde, hari hasigaye ubuhungiro bumwe. Bwari mu Nganzo kuko niho haba umwami ari kumwe n'Imana ya basokuru. Uwurenganijwe yacaja mu kibira. Hajanye n'icubahiro Petero Nkurunziza n'ingabo ziwe ziyamiriza intwaro mbi y'abicanyi bishe Ndadaye, bagiye mu kibira birafise iyo biva. Hamwe kandi abatera Uburundi bavuye mu Rwanda bashaka kuja mu kibira barazi icarico. Uwagirijwe ico atazi yacaja ku Nganzo, ntawamusangayo. Kandi amaze imyaka 3 yaca ataha icaha caba kimuvuyeko. Haje y'urenganywa kuko uwutarenganywa Imana yacibwira za sato zava muri babami zikamukinagiza canke zikamumira. Ataco wiyagiriza mwarabana, Imana ikagutungira muri izo sato gushika ikiringo kigahera ukisubirira mu buzima bw'iwawe. Muri komine Muruta ni nka ambasade rero. Uribuka ko Buyoya ageramiye ntibantunganya, mbere akanamukura, yaciye yihinda muri ambasade. Ku Nganzo yari ambasade y'Abarundi. Ku Nganzo n'ahantu umwami w'u Burundi atagaba kandi ari iwe. Kubisanzwe Inganzo ni izina rivuga integuza, ne inyitangizo y'amazina y'umugwi w'icenda, ganze itsitso ryirivuga kuganza, o agasozo kerekana icavuye mu gikenurwa co kuganza. Ni ukuvuga ahantu n'umwe adashaka kuganza na gatoyi. Na hano muri Canada umuntu leta ishaka kuomora kubera imvo nyinshi, yirutse mu isengero riraka, leta ntimusangayo. Ibwiriza kugira ibiganiro n'abakuru b'iyo sengero. Ico Abarundi bari basumbije amahanga nuko umaze imyaka 3 muri iyo Nganzo ubana n'isato ntizikumire waba weze. Ariko ino impera n'imperuka barakomora. Ibi rero ndakuyagiye. Nabisomye ku rupapuro rw'18 n'ijana mu gitabo c'imigenzo y'ikirundi ca Ntahokaja. Ndabiyagirwa n'umwubahwa Merikiro Nyabenda, umujenama wa Buramatara ajejwe imico kama mu ntara ya Kayanza. Ndabiyagirwa n'umwubahwa Justine Komeza Dusabe, musitanteri wa komine Muruta, umupfasoni Claudette Hawa Simaruku, na Leonidas Hasaba umutima, imvukire ya komine Muruta. Ndashimiye kandi uwo wese yumvise akamo nari nateye akamfasha gutegura ikiganiro. Umwanya bakoresheje mu kumfasha, Imana irawugwiza n'igihumbi, nabo bazibaronke ububafasha. Ici Imana yompana ntavuze ningene uwitwa Emile Mworoha, igicocoro muri kahise ku Burundi, ava muri komine Muruta, mugaba akaba yiciriye agatwe kagufi kuri ivyo bintu bihiteka ikomine yiwe. Ibaze ariko bikaza kuvugwa na jewe mva mu gihe giheta umwami n'abagabo, ubuhoho nibera muri Canada, atana kahise ku Burundi jewe nize. Mugabo arakabona numye, wewe yararonse umudari wo kubinuma, nanje nararonse umudari kandi nzoronka n'iyindi yo kubivuga. Nohera heza ngira nti hajya kwisi n'imagiriranire, n'Imana tuyikunda canke tuyisenga ngo tuje mwijuru. Ko nkwigishije nawe mfasha. Nufyonda aho handitse sabone kuko uzoba wiyandikishije. Nufyonde ku gakengeri ngo umenyeshwe zina munsi nigishije. Nusangiza abandi kicigwa ntuce ubwenge wenyene. Nunsange kwikete muravyo ica Abarundi akabehe gmail.com ngo unterere canke uhira amazinda. Yari umuronzi mu kirundi c'Abarundi, umumana canke umusongore, ntafatiro Patrice ndagusezeye nguhezagira nti urakagira impundu n'impuzu, urakagira ipfundo ryipfuzwa nabo ryopfupfa hariza, urakagira ibanga n'ibangu bangiramwo imbuto, ikibirengeye byose. Uragakunda Uburundi, Abarundi n'ikirundi, ngo ntikirundwe mu ndimi ahubwo bikunde kirundi, cirunde ku kirundo cazo.